nashimye cyane ndashimiye Imana dusubiye kuntera iteka itangira urundu rwo guhagarara imbere y'ishengero kugira ngo dusangire amajambo y'ubugingo, amajambo yo muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Umuntu yategeye ugutwi indirimbo zose zagiye ziraririmbwa, habayemwo indirimbo nyinshi zimburi y'ibihe bigoye. Abaririmbyi hari igihe bavugishwa muri ubwo buryo bakanabaza n'ibibazo, mbega umuntu azoshobora guhagarara mu bihe nk'ivyo ninde? Bakavuga ko abaririmbyi babihevye, ariko bo bariko bararirimba. Bakavuga ko abavuga butumwa babihevye, bakavuga ko abakorera Imana babihevye, ariko abandi bakavuga ati ivyo vyose ntaco uzoronka wireguza, ntuzovuga ngo wabayeho muri ibi n'ibi, kuko hariho ababaye muri ivyo nyene bazoca bahaguruka bakakwereka ko barwanya urugamba kandi bakarurwana banesha. Abandi nabo baririmbye ku vy'agakiza, korale ya Inesi itukanjanjwe ko kavuye mu kiguzi gikomeye cyane c'amaraso y'utakoze icyaha. Nanezerewe kuko nanje Imana yampaye kuvuga kuri ako gakiza. Agakiza twaronkeye muri Kristo Yesu, agakiza kadukuye mu rupfu kakadushikana mu bugingo budashira. Agakiza kadukuye mu mwiza w'ivyaha kakadushikana mu muco wo kugororokera Imana muri Kristo Yesu. Ivyo byose rero ni ibintu bishoboka, si amajambo, si indirimbo, si ivyivugo vy'abaporoti canke vy'abakizwa, ni ukuri. Agakiza karatubohoye, karadukura mu vyaha, karadushira mu kwezwa no kugororoka. Agakiza karadukuye ahantu twari injabuka ku masezerano, twari abanyamahanga tubayeho tutagira Imana rurema. Agakiza ko muri Kristo Yesu karatwinjiza ahantu ducika abana b'Imana nzima, intore uhoraho anezerererwa mu isi. Agakiza karadukuye ahantu twari tujakariye ingeso mbi z'uburyo bwose, ibyaha by'uburyo bwose, ibigabitanyo by'uburyo bwose. Aha twese mwese abakijijwe, iyo dusubije amaso inyuma tukibuka ibintu twagenderamo, Yesu yarakoze. Nama nibaza ibintu bimwe bimwe twagenderamo, nkavuga nti ni ukuri twari duteye isoni, ibyaha byari byaradukojeje isoni, twarabihira abantu, twarabuze amahoro abantu, twaratera ubuhagarara mu bantu, twarateza intambara mu bantu kubera ibyaha. None uyu munsi Yesu nashimwe turi abanyamahoro. Uyu munsi turi abanyarukundo. Uyu munsi turi abanyembabazi. Uyu munsi turi abagwaneza, kuko Yesu yaradukijije. Agakiza rero gategerezwa gukora icyo gikorwa cyo guhindura umuntu agahinduka rwose.
atagushikanya aho uhinduka rwose umererwa nabi gusumba cagihe wari umunyabyaha. Uno munsi reza kwifashisha amajambo musanzwe muzi, bishoboka mbere ko mu minsi yahera umwe cyangwa uwundi muri aba bagirika ubuntu bagahagarara ngaha yo barayavuzeko, ariko muhema aravuga agasubiramwo akavuga, kuko icyo agomba ni ukudushikana ku kuri kose. Hanyuma Yesu nawe akatweza muri uko kuri, kuko ijambo ryiwe niko kuri. Amen. Reka rero ntangure dusangire ijambo rivuga ko uyu mugambi w'agakiza, uyu mugambi wo guhindura abantu ngo babe ibyaremwe bisha, uyu mugambi wo guhindura abana b'abantu ngo bacike abana b'Imana, ni umugambi w'Imana kandi yawutanguye kera. Reka ndabasabe tugende mu cete Pawulo yandikiye Abaroma, dusome mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice c'8, turasoma umurongo wa 29 kugeza kwa 30. Havuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo ab'imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishirije, abo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Yesu nashimwe. Dukurikirane rero turabe izo ntambuko zitanu umuntu wese agomba kuba mu mugambi w'agakiza. Agakiza nk'uko Imana ikagomba, abwirizwa guca kuri izo ngazi agashika no kuri rya ngazi ya nyuma. Ndabifurije kudahera mu nzira. Ingazi ya mbere yo kumenya, ari nayo itugaragariza urukundo rw'Imana, yadukunze ataco turayiyumvirako, yoyo ngo yatumenye kera. Yaranabibwiye Yeremiya ati umve utaraba n'urusoro mu nda ya mama wawe naza ndakuzi, naza naranagutoranije kuba uvugishwa nanje. Murumva rero ko uyu mugisha w'ubugingo budashira, uyu mugisha w'agakiza, uyu mugisha w'ivyizigiro byo kuzobana n'Imana mu ijuru, si twe twawutanguje. Ntiwatangujwe n'ishengero rimwe rya mbere, eka si umugambi w'ishengero rya kino gihe, ni umugambi wo mu mutima w'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi, data wa twese ahoraho. Yatumenye kera, atwiyumvira ko kera, aturema mu ishusho yiwe, kandi muri uko kutumenya kera murumva ko yaza dufitiye umugambi wo kudutoranya, kandi yadutoranije kera kugira ngo tugire ishusho y'umwana wayo, gusa na Kristo. Hari ahandi Bibiliya ivuga ngo mugire muri mwebwe wa mutima mwari muri Kristo Yesu. Ariko muri rindera aranawe cyararirimba ngo ndagomba gusa nawe Yesu Umucunguzi. Ngo ariko sinsa nawe bose barabizi, ngo mwami Yesu uhora umfasha se nawe by'ukuri. Urugamba rw'umukristo ku murango no mw'ijoro ni ukurondera gusa na Yesu, nicyo cyitegererezo. Na Pawulo yavuze ngo munyigane nk'uko nanje niganye Kristo. Alfa na Omega y'ukugororoka aguma ari Kristo. Icyitegererezo kimwe cyonyine cyo kwezwa no gutungana aguma ari Kristo wenyine. Ntabwo icyitegererezo tugisanga ngaha muri iri koraniro. Icyitegererezo
icyitegererezo ni Kristo. Yadutoranije kera ngo tugire ishusho nk'iy'umwana wayo. Twasomye ngo kugira ngo uwo mwana wayo acaba imfura muri bene se benshi. Shengero ry'Imana higiye ndiko ndabitegereza, namashaka kubabonamwo bene se ba Yesu. Bene se ba Yesu niko Bibiri yitwise ngo kugira ngo Yesu abe imfura muri bene se benshi. Numva ari ikintu cyo kwishimira cyane kwibuka ko umuvukanyi wa Kristo, mwene data. Aho rero ivyo bibiri vyo kutumenya kera no kudutoranya kera vyari mu mutima w'Imana, ariko kugira ngo ibishyitse bibe vyo bikunde bibe, haciye haba ikindi kintu cyo guhamagara. Ngo abo yatoranije yarabahamagaye, kandi rero uwo muhamagaro mutahure neza. Hariho umuhamagaro w'ibikorwa, hakabaho n'umuhamagaro w'ivy'ubugingo. Umuhamagaro w'ibikorwa n'uyu muhora mwumva ngo twaratanze imihamagaro hanyuma baturobanurira ibango runaka. Hari abarobanurirwa iki, hari abarobanurirwa n'igikindi. N'uwo ni umuhamagaro, ariko uyu muhamagaro uri turavugwa hano ni umuhamagaro wahawe ab'Imana yamenye kera. Nabo ni bose abo yatoranije kuva kera ngo babe bene se wa Kristo. Nabo ni mwese, ni bose. Mugabo kuduhamagara yandi niborera bo bene se babo zaciye ku musaraba. Vyasabwe ko Kristo Yesu abanza gupfa, ko Satani yononye ibintu. Reka turonke inzira y'uko abarokoka baronka icyanzo bacamo bakarokoka. Bahamagare mubabwire ko ivy'agakiza vyarangiye. Haleluya. Babwire ko igikorwa cyo kubacungura cyarangiriye ku musaraba. Nicyo gituma Yesu mu matangazo akomeye cyane yavuze ngo byose birarangiye. Ubu rero ugomba wese naze, inzira n'ukuri n'ubugingo birabonetse, irembo ry'intama riruguruwe. Ubu rero ugomba wese naze, abarushe, abananiwe n'abaremerewe nimuze, abanyotewe iby'ubugingo nimuze ku mazi y'ubugingo. N'udafite amafaranga naze. Uwo muhamagaro wabaye kuko igikorwa cyari kimaze kurangurukira Golgota ku musaraba. Igitangaza ari nacyo gituma ubutumwa bwiza bubwirizwa gushishikara buvugwa. Mwe mubona bitaba umuhamagaro bangana iki? Abahaye agaciro ako gakiza aho mubaye mubona bangana iki? Igituma abaririmbyi bafata ibihe biragoye n'ibyo nyene ni ukubera ko agakiza nk'uko Imana yakagomba katariko karashika mu bugingo nk'uko vyabwirizwa. Kuko ngo abo yahamagarishije igikorwa cyo ku musaraba bakamwitabisha ukwizera, bakamwitabisha ukwihana, bakamwitabisha kumwatura ko ari we mwami w'ubugingo bwabo, bakamwitabisha kwemera ko ari we mukiza, ngo yaciye abatsindanishiriza. Haleluya. Ndakundira ijambo ryo gutsindanishiriza. Igihe bose bagomba kugutsindisha, igihe bose bavuga ngo napfe, kandi uwa mbere yaduciye ubwo gupfa ari Satani. Bati no baracumuye, bakoze ibyaha ntibapfe. Uhora ati nibyo, nije nabivuze ku mutima, ukora icyaha wese umutima ukora icyaha uzopfa. No mu isezerano rishasha biravuga ingero y'icyaha n'urupfu n'iby'ukuri twarabo gupfa. Icete cyavuga ngo nibapfe, ariko
agakiza akaca akavuga ngo ndabatsindanishirije. Gutsindanishirizwa rero si uko habonetse abantu benshi bakuvugira, si uko habonetse ikiguzi cy'amafaranga. Nta nama zakoranye ngo zijye cyandika ubwete ngo turamuvugiye nareke gupfa. Kugira utsindanishirizwe nuko ari wapfuye mu gishingo cyawe Kristo Yesu. Ni nk'uko yabwira Satani ati wagomba urupfu, none ni wagomba urupfu, urabona ndapfuye. Haleluya. Reka abanyabyaha rero bagende. Cyane ibuka muri wa murima Yuda agiye kugura Yesu, yari yabwiye abo bicaye ati ndaza kumubaha, ndaza kumubashikiriza. Kandi Yesu yarabizi, ataramurindira ari kumwe n'abigishwa biwe. Baza babona hari mw'ijoroga, baza babona ibimuri biraje, ingabo zo gufata Yesu ziraje. Mugabo kubera batari bamuzi, Yuda yari yababwiye ati ari kumwe n'abigishwa biwe, ntimuza kumumenya mwebwe. Mugabo ngira ndababwira, uwo muza kubona ngiye gusomagura, le baiser de la trahison, uwo muza kubona nguye mu nda nkamusoma, azoba ari we. Muce mumufata. Yesu nashimwe cyane. Ati mbega ko mbona muje mufise amacumu, ko mbona muje mufise inkota, ko mbona muje nk'igitero gikomeye, muronderande. Yesu Munyanazareti ni jewe, ni jewe. Burya rero Yesu ateye ubwoba mu buryo bwinshi. Amaze kuvuga ngo ni jewe, iryo jambo ni jewe gusa rituma zangabo zisubiza umugongo inyuma. Arasubira arababaza zidandabagiranye ziragaruka, hatariko n'ubu ndacababaza. Burya hose iki gitero kironderane. Yesu Munyanazareti ni jewe. Kandi rero ko ari jewe, aba nimubareke bagire gute? Nimubareke bigire. Nguko gutsindanishirizwa. Twararetswe ngo twigire, kuko hariho uwemeye ko igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we. Haleluya. Twarabwiwe ngo nitwigire kandi turi abanyabyaha. Twebwe abanyabyaha byavuzwe ngo bareke bigire, ko murondera jewe ni jewe. Abo yatsindanishirije batakiri munsi y'urubanza rw'ibyaha, ngo yabahaye iki? Ubwiza. Nujya murongo sindawuteba ko twari tumaze kuwusangira. Abo yamenye kera, yabatoranije kera kugira ngo bagire ishusho y'umwana wabo, kugira ngo Kristo abifura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabatsinda, yarabahamagaye. Abo yahamagaye bakizera yarabatsindanishirije. Abo yatsindanishirije bagendera muri iyo ntsinzi yabahaye ubwiza. Ubwo bwiza rero nta handi bubonekwa atari mu gakiza. Ngira mwese murazi ingene mwasa mutarakizwa. Reka basi jewe nivuge. Reka muramaze kubona ko ibyaha bitera n'umucafu. Umucafu, abanyabyaha, kimwe mu bibaranga. Umucafu ntubatera ibibazo. Nze muraba ahantu bakora neza ko banywa rugombo, sinzi ko rugombo bakikora muri iki gihe. Twe tudikizwa kera havugwa mu rugombo. Aho bariko baranywera haratinda hakanuka
mugabo abantu b'abagabo bagashishikara bicaraho hanyuma. Abasenzi murabizi kimwe mu bintu bikurangira ahari abadayimoni haba n'umunuko mu buryo bw'impemu, mukumva mwese agaseseme kuko ngaho hantu hari abadayimoni, umucafu, umunuko w'ibyaha n'impemu mbi, ariko hari kugororoka. Haleluya! Haba gushaza, haba kuberwa, haba ubwiza, atari ubwiza bw'akaranga, ubwiza Yesu adusezeranira kubwo gutsindanishirizwa, si igihagararo cyiza, si uburebure, si ubugufi, si ubuvyibuhe, si ukonda, ni ubwiza buva ku kugororoka, nubwo mufise abagororotse. Haleluya! Ako gakiza rero niko tugira tuvugane ko muri iki gitondo mu majambo yo muri Bibiliya tuze gukurikirana neza. Uyu muhamagaro rero ngo abo yahamagaye y'abatsindanishirije, nama nibaza kandi abatari bako bahora bibaza bati none kubera ko Imana ireka ibyaha bikagwira mu isi, mbega niyo bakiza bose Imana ntifata ku ngufu? Satani niwe afata abantu ku ngufu, Satani niwe akunda imbohe, Satani niwe. Ariko Imana yakwinginga ngo hendi ku rugi ndagira gute ndaramutsa umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura wenyine, si Yesu afata kwanye ngo henduguriye nze kuko ndabona uri mu kaga, ako kaga uzokagumamo kuko ijwi ryiwe rizokomeza kukwinginga ati hugurura niho ndi, nyugururira ndagutabare. Utuguruye aguma ku rugi, mugabo umwugururiye yavuze ngo ndinjira tugira gute dusangire. Dusome ibyahishuye Yohana mu gitabo cy'ibyahishuye Yohana igice cya 12 umurongo w'10 n'uw'11. Havuga ngo mwijuru numva ijwi rirenga riti noneho agakiza karashitse gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Tubanze tugarukirize ngaho. Ndagomba bene data tuvugane ku gakiza k'ukuri. Agakiza k'ukuri katangajwe n'ijuru, kururutse kava mu ijuru. Bibiliya ivuze ngo noneho numva ijwi mu ijuru, numva ijwi rirenga rivuga riti noneho rero agakiza karashitse gashikanye n'ibintu bitatu: icya mbere ubushobozi, icya kabiri ubwami bw'Imana yacu, icya gatatu ububasha bwa Kristo wayo. Ndaza kugerageza ngende buhoro buhoro. Jewe ngikizwe mu 84 iyo twaba muri iki gihugu cy'u Burundi, haba ngaha haba ruguru, twese iki gihugu turakizi. Hari igihe bakubwira ngo umuntu arakijijwe kuko yahevye inzoga, kuko yahevye itabi. Ngo umuntu akakijijwe rero ndakinywa inzoga. Mana yo mwijuru, uraza abantu benshi batanywa inzoga batakijijwe nyene yana mu gifyo cyabo ni benshi. Agakiza so guheba inzoga, uhewe urazwi itabi ngo bamubatije itabi yavuze ko ari hetse. Guheba itabi ntibihagije, bashaka kubiheba ugasanga mu mpemu nyurumoki, mu mpemu nyurumoki. Mugabo muzi abantu babona wahevye itabi ryarindi, mugabo mu mpemu nyurumoki ko hewe wasigaye agenda na Bibiliya. Kuri ngo yarakijijwe asigaye agenda na Bibiliya. Iki gitabo
n'ababandi, abasuma basenyura amabanki, cyangwa bagomba guca ku ma aeroport n'ibivuko kugira babikiranye babita abantu b'Imana, gushonesha impuzu z'igipastori cyangwa gushonesha impuzu z'igisenyeri cyangwa gutwara Bibiliya si ikintu kizimvye. Umwambaro si uranga umuntu w'Imana. Iki gitabo mu ntoke si cyo kiranga umuntu w'Imana. Igitabo cy'indirimbo si cyo kiranga umuntu w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Agakiza ijuru rivuze, sagakiza ibindi navyo bavuga kera ngo hewe uyahinduye idini, hewe uyakijijwe, unagisengera muri Katolika, basigaye mu baporoti yakijijwe vy'ukuri, shakuje muri Islamu. Agakiza si ivyo. Agakiza n'ubugingo buhindutse ku mpamvu y'ibintu bitatu vyatangajwe n'ijuru ngo karashitse, kazananye n'ubushobozi. Hategerezwa kubanza hakaboneka ubushobozi, ngo kazananye n'ubwami bw'Imana yacu. Ubwami buri kwinshi, ariko aha bavuze ubwami bw'Imana yacu. Cyo ni cya kabiri. Kazananye n'ikigira gatatu, ububasha bwa Kristo w'Imana. Haleluya. Muze kumurikira neza cyane. Nanjye nasenze ngo akagakiza Bibiri yivuga kaba gakiza kacu. Ataragakiza dusanga mu mashengero, ataragakiza dusanga mu madini, ataragakiza kuguhera inzoga, ataragakiza k'imishatsi. Navyo nyene ni vyiza. Sinohagarara hango mvuge ngo si vyiza kandi ariyo discipline y'ishengero ryacu. Ndavyemera. Mugabo agakiza gahera muri ivyo bintu bitatu. Ubushobozi. Tugira turabe rero duhere ku ijambo ubushobozi. Yesu ashimwe. Muracyari ko muramurikira? Oya noneho ni no mu ntango. No mu ntango. Ikoza kubibabaza ngejeje hagati cyangwa mpaye nzogere. Ubu turasari mu ntango. Yesu ashimwe. Ariko kugira ngo neze baba turi kumwe manika amaboko na. Haleluya, murakoze cyane. Tuvugane ku bushobozi. Kandi ndondera muri Bibiliya gusa ushobora, kandi gushobora murazi si benshi bashobora. Tubanze dusome amajambo yo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 8 muyazi ku mutwe. Ariko muzohabwa iki? Ubushobozi. N'ibyagenda gute? Muzoca mubiki? Ivyabona byo kugira iki? Amen. Hariya bazoshinga ntashaka mareke. Tujya n'uturere twa Isirayeli. Ariko barangiriza ngo kugeza ku mpera y'isi yose. Ndagomba twumvirize neza. Muzohabwa mu bushobozi. Nimwaririye, nimwabatirizwa, nimwagira kuti Mpemu Yera niyabazako. Amen. Amen. Pe si ubushobozi duhawe nuko turirimba muri korali, kandi kuririmba ni byiza. Si ubushobozi duhabwa nuko ndi umupastori, reka nivuge abanama. Si ubushobozi mpabwa nuko ndi uwo mu ishengero rya Pentekote, abanama. Ni ubushobozi mpabwa nuko Mpemu Yera w'Imana yanjeko. Amen. Ico naco nikivangura ibihugu, nikivangura amahanga, nikivangura urukoba. Mpemu Yera ashika ku Mushinwa, ashika ku Muhindi, ashika ku Murusiya, ashika ku Murundi, ashika ku Mutanzania, agumara Mpemu Yera. Kandi abamwakiriye bose bamera kumwe.
ashika kumutama, ashika kumusora gikomeye, ntemuye yapfa kuguza ko gusa ukironka ubushobozi. Haleluya, amen. Ubushobozi rero nuvuga ngo utushobora n'ibyo utaho ushobora. Ijambo gushobora reka no kunesha ibyaha si benshi babishobora. Tweza kubanza kwakira mbere. Sinzi ko n'abasingiye ntayo ngene jewe ikirere cya nyuma cyangwa jedisoni mbere. Nari ruguru iwacu muhira, nahise mukuru wanje atarakizwa, harambwira ati sharambere byo gukizwa shaje n'abapentekote sharambere reka dusangire ikihe sinari bwa candaceye icyo kintu kirazi. Hanyuma bari ahantu hanze intebe twicaye turi abantu bashika nka batandatu, haca haza uwambwiye ubutumwa umuvuga butumwa, numva araramukije kuri iryo rero ndabigenza gute? Umwe mukuru wanjye ati namaki habaye iki? Ngereka nakaraje none asanga ni icupa gikiye, ati byo si ikibazo, ati ndiryo cupa ryawe kwega, acarishira munsi y'amaguru yiwe. Murumva uruhagarara rw'icyaha, amamanevre yo kunyegera kubera iki? Urashobora, nta bushobozi uraronka bwo gutsinda icyaha, usigara wikora ku mayeri y'ingene wonyegera nyene tuntu twinshi, kandi satani acaguha ayo mayeri. None wumva tutayaroze gushira munsi y'amaguru, acarazi mugabo arabona ko aho hantu hari amacupa menshi, ataza kuturamutse. Abapentekote namwe murabimwe yamaze kukwita mwene se akugwa mu ngabo bose. Abandi bose bamuha ukuboko kukose, nta muceza abapagani kumugwa mu nda kubera iki? Aramuhaye ukuboko byashikiye acaza kumva mu nda kuko niwe yambariye ubutumwa kandi yaza yamaze kumparura nka mwene se. Nanjye nabanzi ko cakeye namaze kukinywa basi ihagije, none akamoto kacu nako niwo munsi wa nyuma naguye mu ndo umuntu ngize narahindukiye izosi rihakwa kuvunika kugira ngo ntiyumve niko ndamuhemera ko ngo yumve ibintu byinjiye neza. Ariko ntashe ndabwe none bwabundi nzoba mu gakiza n'inyegeza, nzoba mu gakiza ndagira umwidegemvyo n'ibikunda. Cyabaye cyane icyo kintu. Haleluya, amen. 84 haizi imyaka 42 sindasubirikiye, kuko nabonye ko kugendera mu byaha winyegeza birateye isoni, birabuza amahoro, birabuza umwidegemvyo. Ubushobozi bwo kunesha icyaha muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako, muzoba ivyabo navyo kumushingira intahe. Gushingira intahe Yesu ntimwibaze ngo gufata bibiri ukavuga ngo ivy'umusaraba w'igorogota. Gushingira intahe Yesu ni n'ukwemanga kuri umukristo mu bantu batagomba ubukristo bwawe. Niko murabyumva? Ugasanga watumiwe mu nama y'abantu bahambaye cyane rwose. Hari igihe tugira ubuntu tukaja mu manama hamwe nawe bahambaye rwose. Vatikana aha rero turakeneye kumenyana kugira ngo tumenye ko turiko turavugana. Nta na rimwe nibagira kubabwira ko ndi umukristo kandi n'umukozi w'Imana wo mu ishengero rya Pentecote, kuko hariho ivyo baca bareka umufuka uko bumvise hano pastori ari ngaho. Uko n'ukuri hari abo twafatanye urugendo rw'akazi
reka ndabicishe konyarutsa kuko turi kuri iri jambo rigushingira intara. Hari abantu bahambaye cyane twafatanye urugendo rw'akazi tudugiye za Gitega n'ahandi turi mu hoteli batangura kuvuga ibintu bya bindi jewe numva ko ninaguma ngaho iminota irenga 2 hava nsanga abadayimoni bafashe. Abapagani ntibashingira kandi ibyo bavuga kandi ntibacira urubanza ntucutangura kubahanga ngo ibyo muvuga n'ibiki. Icyo naciye ngora naciye mva ngaho muri uwo mugwi genda mu cyumba cy'ihoteli. Mugabo umudamu umwe arikanga ati uyu muntu wacu bakiyagenda ndaharura nk'iminota ibyo bintu byabo biba babivuze babihejeje nk'iminota 30 nja ndagaruka ko sinategeka kwikumira mu bo twafatanye ubwenge. Ngarutse ataramaze gufasha ariko pastor kuna ina masiko ko pastor by'ukuri wavuye ngaho urakoze kubimbaza navuye ngaho kuko ivyo muri ko muravuga cyane cy'ubugingo bw'iwacu. Mugabo kubera ndabubaha kandi ndabasonera nabareke mwidegenje mu bivuge mugabo je sinakunze kuzo mbivuze atura tubabarira n'idusubira kubivuga. Amen. Iyo niyo ntahe nuzutinye kuvuga uriwe ngo nuko wicaranye n'abandi. Nuzutinye kuvuga icyo Yesu yakugize ngo nuko bahamba. Hari naho icyo nyene Yesu yakugize ari wo muti kuri bo kandi bazomenya ko umuti kuri bo ari uko wababwiye icyo Yesu nashimye. Muzohabwa ubushobozi mwe muyera yabaza muzoca mubivyabona byo kumushingira intara. Reka mbandanye irindi jambo ry'ubushobozi mu Banyefeso 6:11-13. Abaririmbyi amakorari nka yose iryo jambo bariciyeko. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore. Umvise rya jambo ry'ubushobozi. Abanyefeso 6:11-13. Mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani. Kuri 13 naho ngo kubw'ibyo mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, ngo kandi nimwaheza byose muhagarare mushikamye. Umva ingaruka n'impera y'abahawe ubushobozi. Mushobore guhagarara mudatsindwa n'ubugunge bw'abamugwanizi. Uwo mugwanizi twese turamuzi Satani, ubugunge bwiwe amayira camwo nta muntu akuza akayazi. Mugabo kugira ngo ntutsindwe n'ubwo bugunge bwiwe, ntuzusange wifatanije n'abanyabyaha, ntuzusange wakorokeye mu mutego w'abanyakibi, ni ngombwa wambara ubushobozi. Kandi agakiza twahawe mwumvise ko kazananye n'ubushobozi. Dutegerezwa kubaho rero dushoboye kandi bibirirwa ngo dushobozwa bigana nugira gute. Yes, dushobozwa byose. Nta kintu na kimwe mu izina rya Yesu kizoduhagarara imbere n'umusozi w'amananiza. Nta kihari. Ndabideklara hera ho musenge. Nta kihari. Nivyananira suko bitazabishoboka zoba ari intege zacu. Kandi suko Yesu atazobashoboye nuko ntazoba namukuriye mu cyobo. Dushobozwa byose n'uduhingomeza. Mbona mwambare rero ibigwanisho kugira ngo mushobore guhagarara mudatsindwa n'ubugunge bw'abamugwanizi. Ubugunge bwiwe rero sinzi ikirundi ubugunge urugwaruka rukazungu. Ubugunge kera ikirundi ubugunge utume ngo umuntu yakugunze kinoya la malice, ubwenge, amayeri, uburyarya, ubujanga, imitego, uburyarya bwiwe yama yateza abantu b'Imana. Mugabo kugira ngo dutsinde ubwo bugunge bwose, Bibiliya idusezeranya ko agakiza twaronse karimo n'ubushobozi bwo guhagarara tudatsindwa n'ubugunge bwa Satani. Yesu nashimwe cyane. Aha rero bituma
aya majambo Imana iduhaye kuyazirikanako tujye tuza turashyira ku munzane agakiza turimo kameze gati. None kariko karagushoboza kweli? Ubona uri kurashobora? Ubona kweli uri kurahagarara ugatsindwa na vya vyaha? Ubona uri kurahagarara ugatsindwa? Aha naho ku murongo 13 ngo 13 havuze ngo mwambare ibigwanisho, kubw'ibyo mwakira ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi. Mbega umunsi mubi ni kare kuko Imana yigeze guhagarara ngaha aradusobanurira neza umunsi mubi. Umunsi mubi kuri wewe, umunsi w'amageragezwa, umunsi wo guhomba, umunsi wo kwangwa n'abantu, umunsi wo kurenganywa, umunsi wo gutotezwa, umunsi wo kudodoberezwa. Kuri wewe iyo bene ibyo biriko biragushikako ni umunsi mubi. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo kubw'ibyo twakira ibigwanisho byose bya mpemu yera, ngo kugira ngo no ku munsi mubi nka mwene uyo, haleluya, dushobore kuboneka tudatsindwa. Nta muntu yahuye n'iminsi mibi nka Yesu, ariko Bibiliya tugira ngo yarinze aduga mu ijuru adakoze icyaha. Ibyo byose yabiciyemo byose, guhamwa, gutukwa, gukubitwa, kubesherwa. Abayuda bakiyagiye bari bakomeye rwose, kugeza aho ngo batoranye abashinga nahe abantu ngo baja kumwagiza ibinyoma, kandi bigakora. Mugabo akitekerereza kubera iki? Yari azi ko muri we ari mu bushobozi bwo kudatsindwa ku munsi mubi. Yesu nahabwa icyubahiro. Ndashishikara tugende kuri ni jambo ry'ubushobozi dusoma mu Bikorino igice cya 2. Paulo yandikiye Bikorino igice cya 10 ku murongo wa 4 no wa 5. Ubushobozi ku ntambamyi zigomba kutwitambika imbere zitubuza kugendera mu nzira y'Imana no mu bugombe bwayo. Satani nazokureka ngo winjire mu vy'Imana yagutegekanirije. Sugupfa kwinjiramo, si ibintu twakira kujya kwimvura y'agatasi igwa kuri bose, uzobwirizwa kubiharanira. Jambo ry'Imana rivuga ngo kuva kuri Yohana Umubatizi ngo ubwami bw'Imana ngo babwira gute? Barabubandanira kandi ababunyakura babunyakuza ubuhizi. Reka dusome kuri iyo mirongo ngo kuko ibigwanishwa byacu, ibigwanisho by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi. Ndi kuri iryo jambo ubushobozi. Ibigwanisho byacu bene data, ku bantu batahuye agakiza neza, ibigwanisho byacu si ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusenyura. Muri Bibiliya za kera bavuga ngo gushingura akarimbi. Muri Nshasha bavuga ngo bwo gusenyura inzitiro zikomeye no gusambura impari n'igishizwe hejuru cyose kihashiriwe kurwanya kumenya Imana. Dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima byose. Ayiwandi havuga ngo tukugira iki? Tukabigomorera Kristo. Aha naho havuga ngo bigambukire Kristo. Yesu nashimwe cyane. Daba nama ya majambo. Reka ngaruke kucyo mbona nkunda kuvuga. Iyo hariko hararirimba indirimbo, uzobona abantu barambiwe basinzira. Ko Satani mo burudika hakuna shida. Hageze ijambo ry'Imana, asindasoma 30 sindasomire gitati ngo bana abantu batambuka kubera kuko Satani n'umwasi w'ijambo ry'Imana. Mugabo nanje naje nazikenye no baraza
baryumve tu. None muracyariko muraryumva? Haleluya, merci beaucoup. Ibigwanisho by'intambara yacu, kuko intambara yo irahari. Si ibyo mu buryo bw'umubiri, ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gusenyura inzitiro zikomeye. Imbere yawe Satani hari akarimbi yagushingiye. Benshi baravuga ngo ni imivumo, abandi ngo na karonda, iwacu nuko, iwacu abakobwa ntibarongorwa, n'urongowe ntabyara, iwacu n'abagwanyi, iwacu n'imborerwa. No, ubushobozi twaronse mu gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu gashingura ubwo burimbi bwose. Ntugasubire kwitanga ko so yari umwicanyi. So arashobora kuba ari umwicanyi, so arashobora kuba ari umusuma w'inka, so arashobora kuba ari umurozi, so yarashobora kuba yarabandwa, ariko wewe kubw'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, ibigirwamana byo mu nzu kwa so na sogokuru na sogokuruza si ngombwa ngo bigukurikire mu gihe wamaze kwakira agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Kuko ibyo ibigwanisho byacu bifise ububasha bwo gushingura ubwo burimbi. Abantu bakama bagowe barira, ngurumva ngo hari biriko birankurikirana, ngurumva ibiheko musaraba nawe nta giheko isonze ubushobozi umusaraba nawe. Hasigaye gusa kubyize harimo ko gakiza ukakakira, kuko gafise ububasha bwo gushingura akarimbi, inzitiro zikomeye, impari, gusambura impari n'igishizwe hejuru cyose. Impari, ibihari iriho kweri, ubwo nta bihari kweri. Bamwe bati aha, abandi bati be, abandi bati se. Izo mpari nk'ubisi ikizirangiza bifise ubushobozi bwo gusambura impari zose n'igishizwe hejuru cyose kihashiriwe kurwanya ukumenya Imana. Dufatamira ivyiyumvirwa mu mitima vyose tukabigomorera Kristo. Mwabasenzi, ntimumarike amaboko abasenzi, kuko Bibiliya ntivuga ngo umusenzi bazaravuga ngo ari umusenzi. Nicyo kintu nabonye Bibiliya ivuga ati uzogikore mu ibanga. Kuvuga ubutumwa ni ngombwa uvuge ko umuvuga ubutumwa, kuko ubuvuga ku mugaragaro. Mugabo abasenzi nta karite bahabwa ngo ugende umusenzi. Mugabo abasenzi aha hantu hariho ibanga rikomeye numvise yuko bafise ububasha bukomeye cyane bwo gufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima yacu twese. Ivyo bavyiyumvirwa bitari mu mugambi w'Imana, amasengesho arashobora kubifata mpiri, kandi utabanje kuzana ibihari. Si ngombwa ngo ubanze uze duharire. Wewe imbere y'Imana uvuga uti Mana, ivyiyumvirwa byose muri iki gihe bidahuye n'ibyo ugomba, turabifashe mpiri, turabigomborera Kristo. Uca witekerereza, hari uzobiguhurije, na cyane cyane ko bikoze mu ibanga. Mana, turashinguye uburimbi bwose bw'umwansi, inzitiro zose zikomeye agomba kuza arubaka mu bantu b'Imana turazisambuye. None se amasengesho kandi ubu nabwo n'ubushobozi mwahawe mu izina rya Yesu. Tugendere ku ijambo rigira kabiri, ubwami bw'Imana. Aha rero ubwami bw'Imana ndaza kunyarutsa kuko Bibiliya ivuga ngo ubwami bw'Imana buri mu mitima yanyu. Aha tubisoma muri Luka 17:21. Mugombe mwandike imirongo gusa, kandi ntibazovuga ngo he ngubu canke nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Ubwami bw'Imana buri muri twebwe kabisa. Yesu nashimwe. Umurongo ugira kabiri, ubwami bw'Imana muri twebwe n'urufunguruzo rutwugururira iyindi migisha yose.
Bibiliya ivuga muri Matayo 6:33 ngo ariko mubanze mwitwararike, mubanze murondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ibindi byose muzogira gute, muzovyongerwa. Nimba ugomba amafaranga, banza witwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ivyo bindi byose n'amafaranga arimo uzoyahabwa nk'uwongererejwe. Haleluya. Mwa misore mugomba abafiyanse beza beza. Iyo mvuze beza beza sindiko mvuga akazuru n'akaranga, ndavuga beza beza mu nyuma z'Imana, bagororoke Imana. Banza witwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, wa mugenzi umurongo. Nk'abantu b'abashomeri mukeneye akazi, aha niko mvuga Bibiliya, ntuhavuca mu nzira zitabaho. Banza witwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Bibiliya ivuga ngo n'ibyo bindi byose ijuru rizobiguha nk'ubikongerereje. Aha rero ndazi ko imitwe yacu nk'abantu bacibwinga cy'abateka reka nzobanza nigwane ko hari Imana zoyishimira ko nakaronse. Genda wigwane. Mugabo forumira Imana yatanze, yavuze ngo mubanze murondere, mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ngibisigaye bindi byose, none mu bindi byose akazi ni karihe, mu bindi byose kubaka inzu n'ibirimo, mu bindi byose urubyaro n'ururimo, mu bindi byose gukuzwa mu kazi n'ibirimo, mu bindi byose kugira ikiganza cyiza mu rudandazwa n'ibirimo. Ivyo byose uzoheza ubihabwe nk'uvyongerereje. Ikibazo gihari ni uko hari aho ducurika tukabanza tukitwararika ivyo, hanyuma ivy'ijuru tukabirondera mu nyuma. Ijambo rya gatatu rivuga ku vyo ubwami bw'Imana ni ubutunzi ntangere, ku buryo umuntu yari akwiye guheba ibindi byose akabanza agacakira ubwo bwami. Muri Matayo 13:44 havuga ngo ubwami bwo mu ijuru busa n'inzahabu zanyegejwe mu itongo, umuntu yazubutse ko arazihisha, aragenda umunezero umutera gushora ibyo afite byose, ibindi byose arabishora, agura iryo tongo. Kubera iki? Ubwami bw'Imana n'ubutunzi, ubufise yumva yoheba ibindi byose kugira ntabutakaze. Yesu n'abahezagiye. Nyarutse ubwami bw'Imana n'amajambo muzi mu Baroma 14:17. Ubwami bw'Imana si ukurya no kunywa. Bibiliya ivuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa, ariko ni ukugororoka, amahoro n'umunezero byo muri mpemu. Haleluya. Ndababwire kurya no kunywa sinahise ko Bibiliya ibicira urubanza muri ubu buryo. None hari umuntu yanga kurya no kunywa kwera kandi akarya ibiryoshe. Kandi ibiryoshe ni ibi. Abanyeshuri muri segonderi barabona irya mbi n'irya nke. Irya mbi n'irya nke. Ibyo rero twebwe tubwira abanyeshuri b'indera ibyo za kaminuza, ibyo bindi mwebwe muvuga by'ubwoko bw'imirete, ubwoko bw'amasipageti, tujye duhage irya mbi n'irya nke abenshi. Ariko hari abandi nabo zibanze ziba nyinshi ziba ziryoshe. Mugabo rero kuryoherwa k'umuntu nanasi ntaryoha kuko bivana n'abantu. Hari uburyoherwa n'amateke undi akaryoherwa n'umugati, hari uburyoherwa na sipageti undi akaryoherwa n'isombe, hari uburyoherwa n'inyama y'inka undi akaryoherwa n'inyama y'ihene. None kuryoha mu bivyo hariho bikuza ubwami bw'Imana. Hari n'abantu bityo niho twari ahantu mu nama umuntu avuga ngo rero ngo hariho abatunzi. Ndiko ndasika ivyo yavuze sikirebe ntabwo y'impanuro ngo hariho abatunzi ashobora kuvuga ngo birajya kunywera akayi mu yogi.
iyi weekend ndoja gufatira kari i Mombasa. Haleluya. Kandi ako kari k'i Mombasa ni ka kari ko mu Yesu. Nakakaye ko mu Nyakabiga, nakakaye ko mu hoteli ngaho Burundi, ngabo kubera yagukiwe. Haleluya. Reka kwagukirwa sibyo, akaca yagukirwa kugeza aho yagukirwa no mu guhitamo kwiwe. Iyi weekend shaka kuba ni i Tokyo. Sawa, arasubega nura mu mwaka hari amahera gusa y'igiti ureke yiri Tokyo nawe duka mu mugamba duka mu mugamba bose muhasanga umuyaga, bose muhasanga amazi, bose muhasanga ibiharage. Nta kibazo, nuko umwe wese yagukirwa bifatiye n'ubunini bw'umufuko wiwe. Ariko bimuhora ukanywera ku muterere, ukanywera ipari, niwakaye kandi kakugwe neza. Amen. Aha rero ntibivuga se ntikwagurwa twenza, kwari gushaka kubabwira ko ubwami bw'Imana atari kurya no kunywa. Uraraba ivyo uriko uraha agaciro. Nigeze kubwira abanyeshuri bo muri kaminuza ejo bundi, kuko niyo dukorera muri akadema, nigeze ahindura hafi aha nja mu magazine sanga ikositimu niba neza sinagira ikositimu y'imiliyoni 3 ariko aho ukamuka kubera umufuko wa mutoyi kwawe kandi nshaka ndabazisha ino n'ishati nayo umuriyoni n'amajana abiri. Abazi ko muri village market ushobora gucagura ikirato nacyo miliyoni zingana. Sanga mparuye ibirato n'ikositimu n'ishati n'ikarabati umuntu ashobora kwambarira hafi miliyoni z'ababa 10. Sanavuga ngo kwezi Nego kwezi cyane ku mugozi w'Imana umwe yapamubenge ko tigeze ngo wakuga amavuta twasize ngo tutakura mema ya dunia urabesha wamugozi w'Imana. Ntitwahamagariwe kurya ibyiza byo mu isi, twahamagariwe kugira ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Twahamagariwe kugendana n'ivyiyoroheje, twahamagariwe kubunga n'ivyo dufise, kuko akaga ushobora kuba wambara miliyoni 10 ubu nyene wicaye aho kandi nawe ikibazo ndiko nigisha gusa. Izo miliyoni 10 ugasanga mwene nyoko bwite yabuze umurihira minervale kw'ishuri. Shakuri ko wambara ikirato c'imiliyoni 7, shaka kiguri Paris cyangwa kiguri Tokyo cyangwa kiguri Amsterdam, nta kibazo. Mugabo kandi ni mutantire wawe inzu ikiragomokera none n'umubakiriye. None barya abana ba kantine, barya abantu n'abanyese bawe babuze amashuri yo kwiha kaminuza prive, akaca aza kuba umurede mason, yari yahejeje humanite, azonezerwa ko tonto we yambarira miliyoni 10 umunsi umwe. Ako kagaciro
ugamije agaciro urangwa ko mbere yavuze ngo ubwami bw'Imana si kurya n'ubugamije no kunywa. Murakoze cyane. Ubwami bw'Imana si kurya no kunywa. Reka turangize ubwami bw'Imana yuko atari amajambo. Tubisoma muri mucete cya mbere Pawulo yandika i Korinto igice cya 4 umurongo wa 20 havuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ubw'amajambo ariko n'ubw'ubushobozi. Yesu nahamucyubahiro. Reka rero mbandanye ise n'usoze ngeze ku ijambo rigira gatatu yerekeye ububasha bwa Kristo w'Imana. Mwumvise ko rya gatatu wehe none hagakiza karashitse kazananye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ububasha bwa Kristo wayo. Twabonye ubushobozi duhejeje kuraba ubwami bw'Imana yacu, reka dusozere rero turaba ku bubasha bwa Kristo wayo. Ububasha mbega ntaranavuga aha tuba twarasiguye itandukaniro hagati y'ububasha n'ubushobozi. Ububasha n'ubushobozi itandukaniro ninde yobidusigurira kugira ngo mbandanye mon frère Sofoni ndagutungure kuko we ndakwizeye. Gerageza dusobanurire la différence entre ubushobozi n'ububasha. Microphone. Gerageze interrogazione impedita. Ubushobozi nibaza yuko ni umuntu abihabwa bivuye ku byo afise, ku byo azi no ku gihagararo ciwe, ariko bigatandukana gatoya n'ububasha ahabwa n'amabanga afise, akabuhabwa n'amategeko amushigikiye, ugasanga ibyo bibiri biratandukanye. Murakoze. Ubushobozi nk'ubw'abakariro gasanzwe kubera ukuboko kwanjye gukomeye kutari paralize ndashobora guterura iki kintu nkabifata. Ibi ndabishoboye kandi murabona ndabishoboye. Mwanya abantu uwo muha iki kintu giterura kubera iki ntazashoboye kubera navyize bakama na pende gutwara imodoka ndashobora gutwara imodoka shobora utariga gutwara imodoka ndashobora. Bajya abanyeshuri mu nabize za kaminuza hariho ibyo bashobora abatize kaminuza badashobora, kuko imyaka bamaze biga kaminuza hariho ibyo byabahaye gushobora abandi badashobora. Experience mu kazi aba badandaza babizobereye bamaze imyaka babikora hariho ibyo bashobora gukora wowe uvyinjiramo urya mugabo winjiramo uyu mwaka utoshobora gushobora. Ubwo ni ubushobozi. Ariko ububasha muranahajya ibarabara umupolisi w'umukobwa yambaye teni ipolisi naho haza romoroke agize ati halt. Iyo romoroke n'ibindi twagwa n'umuntu akwije mu mutwe uwo muntu araza kugira ngo ese ni nguvu za wa mukobwa yicara ahabwa
ahabwa n'itegeko ry'igihugu n'umupolisi w'igihugu. aha hoza mbega hano twabona nyuma kumwe twabona chef de zone de charge aha gisagara ntaha twabona tukabasiba tumukuru hoza maire de la ville ubara yindi hari uramukanye haranga y'umwe yawe mukuru w'igisagara n'ubu nyene niko ndavuga ubutumwa yoza akavuga ngo hagarika hari igitumye duhagarika neza gutuza duhagarika shakora impamvu y'umutekano bari impamvu ikintu we wazi ububasha bwiwe buramutegeka buramuha icyari kiramo ububasha bwo kubwira abantu mu rusengero mugare musohoke mwisa y'imesizwe kubona umuntu ngaho ku mpamvu y'umutekano kandi tubaca abikoze kubw'ububasha ahabwa n'amabanga ajejwe muriko murabyumva reka nabihinduka izindi wacu natwe n'umupasiteri ntabasha none umupasiteri umuvugabutumwa umudiyakoni arafite ububasha bwo kwihanisha muramaze kubona uri mukristo yihanisha kubera iki umupastori umuvugabutumwa n'umudiyakoni bihanisha n'ububasha bahawe n'ibango Imana yashinze si uko hari abanyagihagararo si uko hari abanyabwenge bafite za dogitora abanamba mugabo ibanga Imana yabahaye irabaha ububasha bw'uko wowe ukamupfukama imbere ukamubwira ibyawe byose n'ibyo wowe wita amabanga akomeye we arafite ububasha bwo kuvyumviriza kandi ijuru rikamuha n'ubwenge bwo kuguhanura bigatora umutima twese bizahawe abantu bose ubu rero tugeze kuri iryo jambo ry'ububasha ububasha bwa mbere twahawe ububasha bwo gucika basi ubwo nibwo bubasha bwa mbere imbere y'uko twegizereza ubundi bubasha bwose dufise ububasha bwo gucika abana b'Imana kandi mu nkundire ndababwira aka kagani ngo umuntu yafashe yagiye asanga amagi ananirwa kumenya n'imbara y'inkoko ananirwa kumenya n'imbara y'imbata ananirwa kumenya n'imbara y'ikibuga yani n'igingukuma akabona we yari umworozi w'inkoko acafata ryagi arijana mu magi y'inkoko ziwe ya nkoko yataye amagira yamundikira none mwibaza ko ageze kuberwa bavuga kuberwa mwibaza ko havuye mu ikindi ryagi uma igiswi cy'umugo mugabo kivukiye mu nkoko arabona ko kidasa n'inkoko kidasa n'imiswi y'inkoko murazi inkoko zamaze gutora ahantu hari udusiba twono tunoga udusiba naya rukuma ikikuri itora udusiba ariko inkoko masoko zibaye mugabo kubera ikuriye mu nkoko ikindi ziratoragura ducafu dusiba uko ikura yerekana ubudasa ariko shaba wamukuma we nawe uri kukurira mu nkoko wewe nturi nkoko mugabo kubera itabona izindi nkukuma za nkoko zagenda gutora hariya mu miyarara nayo none igire gute kuri kwikurira mu nkoko muriho muraburiye haratinda rero imaze gukura gato haza umuntu aravuga atoya biragahera kwiyingukuma yomererwa nk'inkoko kandi yobera inkoko iwabo w'inkukuma ni hariya mu kirere kubera ikiri kiratora iyarara reka ndayimenyereze atarayitora kuko inkoko ntiziguruka ngo zishike nko kuri kiriya giti yari hejuru atarayidugana reka ndayimenyereze kuguruka kuko inkukuma ziraguruka gushika ariya kure bose mugabo nyankukuma kubera itabimenyereye ayikorora yivuye nko kuri bijya biti umuntu ahari ikikoro kijya hasi ntabwo kubera ikiri kijya hasi ikijiji y'inkoko ziri
wa muntu arababara ati jewe iyi nguma ntegerezwa kuba nayikororeye hagufi, acaja mu nzu y'amayetaje. Muri etaje ya mbere inkoko mikoroka ijya hasi, atariko wamengagira isenge wangu ku mavyukuri uzotahura byari bitari koko. Aja muri etaje ya kabiri arayikorora, ikorora ijya hasi. Sha wamukumaho agiye muri etaje yo hejuru, muzi cyane tuniguruka ijya hejuru, mugitanga kumva amajwi y'inkoko maze kugera. Kandi rero ijwi z'inkukuma zari hariya hejuru yo yarashize umva muri iyo ce yumva ivyo basangiye ADN, ivyo basangiye kamere. Batiyo ya misi yose maze muri za nkoko zitora imisiba, kumba biwacu bari hehe? Wa muntu ariko ayisubiye akayihegura aho gukoroka ijya hasi yagurizwe nawe usangizibwa. Mugende babwira ububasha twahawe bwo gucika abana b'Imana burakwiye kudukura mu banyabyaha, burakwiye kudukura mu banyabyaha, tukareka gutora umwanda iwacu. Abera batwitangiye imbere bari mu ijuru, abo twabanye ngaha nyene tuzi babaye icyitegererezo bari mu ijuru. Reka tuze twimenyereza ku bintu byabo. Aya majwi yandi yose y'inkoko zitora imisiba n'imyanda sindiko ndatukana. Aya yandi majwi yose y'ibintu bishaka kuduhoza muri biriya twogomba twobireka, tugategera ugutwi abiwacu hariya bariko baraduhamagara. Kandi ijwi ryabo uzumva rinyuranye n'aya majwi yandi yose adusunikira mu bitagira ikibazo. Nico gitumira ijambo ry'ububasha Luka 10:19, ehe ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bw'umwasi bwose, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Ariko murumva ububasha ishengero rifise, murumva ububasha abantu b'Imana bafise. Ariko ubu bubasha bwazananye n'akagakiza twasoma, sagakiza k'akanyedini, sagakiza akakantu abantu biyumviye, n'agakiza uhoraho yavuze, kazananye n'ubushobozi, kazananye n'ubwami bw'Imana yacu, kazananye n'ububasha bwa Kristo. Ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na skorpiyo n'ubwo kunesha ubushobozi bwose bwa wa mwasi, kandi nta kintu kizogira ico kibagira na gatoya. Aho ni Luka 10:19. Amajambo akurikira Mariko 16:17. Ububasha duhabwa no kwizera Kristo bigaca bigaragarira mu bimenyetso bizokwama bikurikirana n'abizera. Handitse ngo kandi ibimenyetso bizokwama biboneka ku bizera n'ibi. Ibimenyetso bizokwama bigaragara mu bizera byerekana ububasha bwa Kristo muri twebwe n'ibi. Icyambere, bazosenda abadayimoni mu izina ryacu. Ngo ni Kristo bazosenda abadayimoni. Kubera ko abadayimoni bo kwidegemvya mu bantu b'Imana kandi twarahawe kwizera. Icya kabiri, bazovuga indimi nshasha. None mwe muravuga indimi nshasha ko mwizera? Umwarimu ariko yiga Bibiliya ni ngombwa bose bavuge mu ndimi nshasha? Oya, kandi ari ikimenyetso kizokwama kigaragara mu bizera. Naje ndakora victoire mugabo kubera iki? None izi ndimi nshasha zizovugwa n'abizera bose n'izindi. Umwigishwa wa Bibiliya mwumvise atoya basi izo ndimi nshasha abantu barazitiranya, mugabo icyo n'ikindi kintu kizotangwa hano. Mugabo jewe niko ndasenga natawe izindi ndimi nshasha ziteza kuvuga. Aho usanze bavuga ururimi rw'urwango, vuga ururimi rw'urukundo, zobuvuza ururimi rushasha. Aho uzosanga bariko barenganya abantu
babadodobereza. Sindanishiriza ukwiye gutsindanishirizwa. Vuga ukuri ukiza umuntu, uzoba uvuze ururimi rushasha. Aho uzosanga bavuga ururimi rw'amacakubiri, si kuvuga ururimi rw'urukundo n'ubumwe mu bantu, uzoba uri kuvuga ururimi rushasha. Aho uzosanga hari ururimi imvugo yo kwihebura, vuga ururimi rw'ivyizigiro, uzoba uri kuravuga ururimi rushasha. Ariko nazirya nshasha zo muri mwere, kubahawe kuzivuga murazivuga. Bazofata inzoka, kugira murahevye gufata inzoka muri kwikina cari ikimenyetso kizobwirizwa kugaragarira bizeye, murahevye kuzifata. None haho turi mu kigo c'abantu b'Imana, nta n'inzoka ziri. Ugomba gufata inzoka agende mu kibiri, gende hariya mu Bukeye no mu Kayanza agoshe tuja muri irya shamba, no kugarantisa kutazogenda ikilometero utarabona inzoka ziriyo. Mugabe inzoka dufata si izo, ni izi nzoka zizana ubumara mu bantu, ururimi rubi ko guteranya abantu n'abandi. Fata izo nzoka zireke kudukomorera abantu b'Imana. Imana ishimwe cyane. Bazofata inzoka, niba n'ikintu cica ntacyo kizobagira, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Ikibazo ngiki rero, duheza dusenge. Ikibazo ngiki, none ko vyavuzwe ngo agakiza karashitse kandi gashikanye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana n'ububasha bwa Kristo, agakiza ko muri iki gihe ni bwoko bw'Imana. Mushobora kuba mutabizi, ariko n'ibijya baririmbyi baririmbye, iki gihe ni kibi kiragoye. Abantu bari mu vyaha kandi bagashishikara bavuga Imana. Abantu bari mu mayira mabi cyane ya Satani kandi bakaguma bavuga Imana, bakaguma basenga, bakaguma bigisha. Abantu bari mu bizira. None agakiza k'iki gihe cy'iherezo turi mu bene data, n'agakiza bwoko ki katabuza abantu gukora icyaha? Turi mu gakiza nyabaki kadashoboza abantu kwezwa no kugororoka. Turi mu gakiza nyabaki katariko gatuma abantu bampa ivyamwa bikwiranye no kwihana no kugororoka. Turi mu gakiza nyabaki katariko gatuma abantu bava umunyu n'umuco nk'uko Yesu abidusaba. Turi mu gakiza nyabaki ngo tuboneke turi vyete bisomeka kugira ngo ingeso zacu zizobe ziriko zivuga ubutumwa bwiza gusumba amajambo tuvuga. Turi mu gakiza nyabaki kadatuma ibitangaza n'ibimenyetso bikoreka nk'uko vyari kera. Ni kubera iki? Turi mu biki? Inyishu iri muri aya majambo twasomye, ngira yasome, iri muri ya majambo twasoma mu vyahise Yohana ku murongo wa 11 havuga kuko umurezi wa bene data yahora barega ku murango no mwijoro imbere y'Imana yacu yakororewe mw'isi hasi, nabo bamuneshesheje amaraso y'umwagazi w'intama n'ijambo ryo gushinga intahe kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanka no gupfa. Ibihe bibi vyamyeho, ibyaha vyamyeho, ibigora abantu vyamyeho no kuva kera. Mugabo abakera icyabatumye banesha bakakira agakiza kazima, icyambere ngo banesheje kubw'amaraso y'abamagazi. Ndatumiriye umuntu wese yoba azi ko afise icyaha kimuhanze mu bugingo bwiwe. Abavuga butumwa abakozi b'Imana, ni ngombwa iki tukivuge, gutumirira abantu kwihana. Ntituba tubagirije ko muri abanyabyaha, mugabo kubw'imbabazi no kubw'ubuntu umutima wanjye urakubwira umve, utahure yuko icyaha niwakigumana kizogushikana mu rupfu. Mugabo nimba mpemo hari icyo yakubwiye, kugakiza kazananye n'ubushobozi, kugakiza kazananye n'ubwami bw'Imana yacu, kugakiza kazananye n'ububasha bwa
kristo wayo. Abakera bakaba barabishoboye kubibamo, natwebwe ni ngombwa tubibemo. Si twebwe bizangira ngo tuvuge ngo nibisanzwe, ngo urwango rwaramyeho, ngo nibisanzwe, ngo ibice byaramyeho, ngo nibisanzwe. No, ibyaha naho byamyeho, abakijijwe dusabwa kubinesha mu izina rya Yesu. Nicyo gituma Yesu aduharura